Ndasubiye kubaramutsa no kubaha kaze mwese banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turashikiriza kuri no mboneshakure yacu kandi yanyu ya ICTV yamboneshakure imwe rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro bitandukanye biba biriko yavugwa muri politiki, umutekano, ubutungane hagati y'akazi na muntu, vyatangajwe mu binyamakuru n'ibindi vyose babiko biragarukaho ku mbuga ngurukana bumenyi n'ivyagiye biratangazwa n'abategetsi. Ingingo nkuru hano makuru yacu hari buze gushimikirako. Muri Kiremba ubuzima bubi bwatumye yiyicira abana biwe b'amahasa yahanywe bikomeye, turaza kubabwira uyo yihekuye akica abana biwe b'amahasa. Muri ano makuru muraza akubikurikira. Mu yandi makuru turubuze kubabwira mu ntara ya Kayanza ubunywero bune bwugawe kubera iki, muraza kubimenya muri ano makuru. Tukiri muri Kayanza bari bajabukanye ubutare mu Rwanda babonye bagira bafatwe barabuta barahunga. Muri ano makuru turaza kubaha idonido kuri iyo nkuru. Hari n'andi makuru atandukanye, hari umwigisha yaraye akubaguwe aho ni muri Mabayi, turaza kubabwira ivyo mwigisha yaraye akubaguwe idonido ryano makuru twabiteguye. N'ayandi menshi cyane ntakubwiye mu mfunyapfunyo uraza kugenda uyakurikira. Nizere ko wamaze gufyonda kuri subscribe nimba utarayifyonda ko karuna karyo keza kugira ufyonde igihe cyose turonse amakuru n'ibiganiro urajuba mu bambere bashikirwa navyo. Kano makuru yacu tuyatangurire kuri no nkuru y'umubabaro ubuzima bubi bukaba bwatumenye yiyicira abana biwe b'amahasa iyo yahanywe bikomeye. Mu rubanza rw'ikibiriraho rw'ivyaha bikomakomeye rwo kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 10 Ruhuhuma 2023, sentare y'igihugu ya Ngozi yahanishije umunyororo w'ubuzima bwose uwitwa Uwizeyimana Gaudence w'imyaka 23 wo ku musozi Kibari muri komine Kiremba intara ya Ngozi. Uyo kandi yakoze iryo bara yongeye ahanishwa kwakwa uburenganzira ku mateka y'ubwenegihugu ayagenga abantu n'ivyabo hamwe n'ay'ubuvyeyi. Uwizeyimana Gaudence akaba atarekuriwe kurera abana naho boba atarabiwe. Umushikirizamanza akaba yagirije Uwizeyimana kwica abishaka abana biwe babiri b'amahasa. Icaha Uwizeyimana aburana yemanga ko yagikoze, akavuga ko yataye mu kazu ka surwumwe ayo mahasa abakwirikiranya ahereye ku muhungu mu nyuma akurikiza umukobwa. Gaudence akavuga ko yabishe bivanye no kuba abayeho nabi, avuga ati se w'abana yaherutse antera inda mu nyuma sinasubiye kumubona, naciye ndabikurako kugira ngende kuba kwa nyokuru. Tubibutse ko abo bana bishwe batawe mu kazu ka surwumwe ku igenekerezo rya 8 Ruhuhuma 2023 mu Mutwenzi, ni nyuma yuko nyina yari yabonyeje amezi 2 yose. Ibintu bibabaje n'inkuru iteye agahinda kubona umuvyeyi yicira abana biwe. Nari nababwiye ko tuza kubabwira ko muri Kayanza bari bajabukanye ubutare mu Rwanda babonye bagira bafatwe barabuta barahunga. Igipolisi gikorera muri komine Kabarore carafashe kuri uyu wa gatatu genekerezo rya 8 Ruhuhuma 2023 ibiro 50 vy'ubutare bwa kaseterite. Ubwo butare bukaba bwafatiwe ku mutumba Manga ni muri zone ya Jene. Nkuko amakuru hava mu gipolisi ikabarore abivuga, ngo bari bafise ubwo butare babonye bagomba bafatwe barabuta barayanyaga, gushika ubu bakaba batarafatwa ariko ngo bakaba bariko bararonderwa. Uburongo y'igipolisi aho ikabarore avuga ko igituma bamwe mu bakora urudandazwa rwo mu kinyegero badafatwa ari uko bamwe mu bari muri komite z'umutekano zihurikiyemwo na bose babakingira ikibaba canke bakababurira. Uwo harongo y'igipolisi muri iyo komine akabasaba kuva ibuzimu bakaja ibuntu bagakorera igihugu bagikunda. Bakaba rero bafatanywe ubwo butare bwo mu bwoko bwa kasiterite bari babujanye mu gihugu c'u Rwanda.
Tukiri muri iyo ntara nyene ya Kayanza hari ubunywero bune bwugawe kubera kutubahiriza ibiciro vy'ibinyobwa vya Braludi. Ubunywero bune bwo muri komine Kayanza ntiburekuriwe gusubira kudandarizwamwo ibinyobwa kuva kuri uyu wa gatatu nk'uko ingingo yafashwe na musitanteri w'iyo komine ibivuga. Ubwo bubare ni akabare kitwa Etoile hamwe n'ubw'abandi batatu aribo Ndereyimana Aline, Ndayisenga Dowa na Hakizimana Emmanuel. Gilbert Nyandwi musitanteri wa komine Kayanza asaba abajejwe intwaro gucungera kugira ubwo bubare ntibuzosubire kudandaza ivyo binyobwa, nayo abatanga ibinyobwa vya Braludi abasaba kudasubira kurungika ibinyobwa kuri ubwo bubare. Muri Mukaza hari udukosa dukorwa n'abahuza basabwa kudukosora. Musitanteri wa komine Mukaza Renovas Ndayihebura ari kumwe n'uwurongoye sentare nkuru ya komine Mukaza hamwe n'abarongoye amasentare mato mato agize iyo komine uko arane baratunganije kuri uyu wa kane igenekerezo ry'icenda Ruhuhuma 2023 inama y'abahuje n'abahuza uko ari 15 bagize buri karitsiye hamwe n'abajejwe intwaro ku nzego zose za komine. Nk'uko musitanteri yabivuga, intumbero nyamukuru yatumye bakorana ikaba yari iyo kurabira hamwe uko igikorwa co guhuza abenegihugu mu makaritiye biciye mu ntahe yo kumugina kiriko kiragenda. Mu mwihwezo wakozwe rero vyagaragaye ko inzego z'intwaro kumwe n'inzego z'abahuza bakorana neza kugera ku bice 90%. Ariko naho biruko muri iyo nama ngo basanze hacibonekeza udukosa duto duto. Utwo natwo ni nko kwinjiranira mu mabanga, kudatanga amaraporo hakiri kare, kudatanga ivyegeranyo vy'imanza zaciwe ku mwanya hamwe nuko abahuza bamwe bataramenya akazi bajejwe, aho usanga bariko barasaba amabaje abaranga, rimwe na rimwe ugasanga bariko bacira imanza ahantu hinyegeje kandi bategerezwa kubikora ku mugaragaro. Inama ikaba yasozerewe mu gutanga impanuro kuri abo bahuza, bakaba basabwe yuko utwo dukosa twibonekeje twokosorwa. Mu yandi makuru hariko haravugwa cane, tugaruke kuri ibi birabana n'uyu mwigisha yakubaguwe. Ni mu ntara muri Mabayi hari umwigisha yaraye akubaguwe. Nk'uko amakuru abivuga, umwigisha murezi wo kw'ishure shingiro rya Mabayi azwi ku izina rya Jean Pierre yarakubaguwe ku muhingamo wo kuri uyu w'icenda Ruhuhuma 2023 n'akarwe k'abahoze ari abanyeshure bahevye kwiga. Uwo mwigisha akaba ngo yakubaguwe mu gihe yariko arabuza ko karwi gusamaza abanyeshure bariko bariga mw'ishure nk'uko kahora kama kabikora. Ayo makuru akavuga ko bahavuye batabaza igipolisi, umwe muri ako karwi agafatwa abandi nabo bagatungwa nayo bameze. Amatohoza akaba akibandanya kugira ngo n'abandi bafatwe. Tugaruke ku makuru rabana n'umutekano muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakenga ni menshi ko impunzi zihunga intambara mu buseruko bwa Kongo zishobora kwiyongera. Umukuru w'igisata c'ishirahamwe mpuzamakongoni kiraba ivy'impunzi HCR kw'isi, Filippo Grandi, arafise impungenge ko abakongomani badashobora gusohoka mu bibazo barimwo vuba. Yabishikirije mu rugendo harimwo mu Burundi no mu karere ari kumwe n'umuyobozi w'ibiro vy'ishirahamwe riraba ivy'impunzi HCR muri Afrika y'Uburengero, mw'ihembe rya Afrika no mu karere k'ibiyaga binini. Clementina Nkweta Salami akaba rero vyabaye ku magenekerezo ya 8 no bikazashika ku igenekerezo rya 10 Ruhuma 2023. Mw'ijambo ryiwe yaravuze ko ibihugu bibanye bitegerezwa kwitegurira kwakira impunzi zishobora kwiyongera, ngariko barizigiye ko zitazoba umurengera. Komiseri Filippo yaravuze ko kuva muri 2017 gushika uyu munsi
bamaze gutahukana impunzi z'abarundi ibihumbi 27 baje bava mu bihugu bibanye no mu karere hagati mu gihugu. Ishirahamwe HCR rikaba rifasha abateshejwe izabo ibihumbi 90 bari mu makambi 5 yo mu ntara Ngozi, Muyinga, Ruyigi, Cankuzo no mu Bisagara. Nayo Claude Boshu aserukira mu Burundi ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya yarashimiye indongozi z'igihugu. Filippo Grandi yavuze ati twaronse akaryo ko kwerekana ibibazo duhanganye. Ikibazo c'impunzi ntigisanzwe, gisaba uburyo bwinshi, nitubona neza inyishu yihuta tukaba tubona ko ivyo bibazo bizofata igihe. Ikibazo c'abarundi bakubaguwe n'igipolisi ci Tanzania mu mwaka w'2021, komiseri yishuye avuga ati impunzi z'abarundi zakubaguwe n'igipolisi Tanzania maze zikarungikwa mu Burundi. Izo mpunzi urubanza rwazo ruri mu minwe y'abajejwe ubutungane, barahawe n'abababuranira mw'ishirahamwe HCR turiko turabikurikirana. Tubabwire ko ibahasha y'imiliyoni 40 y'amafaranga y'amanyaburaya ariyo mafaranga yatanzwe mu nama kugira afashe ku mpunzi zihunguka mu karere. Banywanyi bacu, ivyo ni bimwe mu vyari bigezweho vyavugwa cane mu bisata bigiye bitandukanye. Bipfuza kurajura mu mbere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro mbwene nk'ibi dushikiriza, urafyonda kuri subscribe twashirako inkuru ikagushikira mu bambere. Ibihe vyiza kuri mwese nivyo ndabipfurije aho muri rya nino hatandukanye, yoba bari mu Burundi, abari mu bihugu bibanye mu Rwanda, Repubulika ya Kongo, abari mu gihugu c'u Buganda, abari muri Tanzania, tutibagiye namwe banywanyi bacu mudukurikira muri mu Buganda n'ahandi hose mwamuherereye irya nino mu bihugu bitandukanye vy'Afrika. Turaje turabashikiriza amakuru muyakurikire mumenye ibibera irya nino, kandi namwe ushobora kuronka amakuru n'ibiganiro mwene nk'ivyo atari kuri ino mbonesha kure yacu kandi yanyu ya ICTV. Ibihe vyiza kuri mwese nivyo ndabipfurije. Mukanya turaza turabira hamwe n'ibindi vyose biriko biravugwa cane, tuza no kugaruka kuyarabana n'umutekano. Nizere ko rero mwamaze gufyonda kuri subscribe.